Nshuti mugenzi unyumviriza ndaguhaye ikaze, Imana iguhezagire. Uri kumwe na Pasiteri Hakizimana Alberic. Tugiye gusangira amajambo y'Imana dusoma mu cete Yakobo yanditse igice ca mbere ku murongo wa 12. Naho haravuga ngo hahigwa umuntu yihanganira amageragezwa, kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo c'ubugingo ic'Imana yasezeraniye abayikunda. N'aya majambo y'Imana. Ijambo fise muri iki gice ijambo rivuga kwihanganira ibigeragezo. Iki cete candikiwe iri shengero ryari mu bihe bidasanzwe, mu bihe vy'amarushwa, mu bihe vy'ingorane. Nshuti yanje mugenzi unyumviriza, ushobora kuba uri mu ibihe bidasanzwe, ibihe vyo kubura abawe, ibihe vyo kubura akazi, ibihe vyo kuba umupfakazi, ibihe vyo kubura ivyo ufungura, novuga nk'ibihe vy'ubukene. So kuvuga yuko Imana itakuzi, kuko ijambo ryayo riratwereka neza ko atakiba ku mwana w'umuntu Imana itakizi. None rero nshuti yanje, nagusaba nawe ko wovyihanganira, kuko uvyihanganiye uri n'amahigwe adasanzwe muri kazoza kawe. Hano ijambo ryo kuremesha niri, muri ivyo bihe vyawe niwamara kurama uzohabwa ubugingo butazoshira, canke igitsibo c'ubugingo ic'Imana yasezeraniye abayikunda. Kandi turavye mu ijambo ry'Imana muri iki cete nyene Yakobo yanditse muri kiya gice ca 5, usomye kuri urya murongo wa 10, urabona neza Bibiliya twereka neza ko dukwiye kwitegereza batwitangiye, ko tubera icitegererezo mu kwihangana mu bihe bigoye. Nshuti rero mugenzi, nagusaba naho wowe uri muri ivyo bihe ko wovyihanganira, kuko urafise amahigwe menshi muri kazoza kawe. None rero nshuti yanje, nagomba ngire ko ndagusengera kugira ngo Imana ikuzigamire muri ivyo bihe, kugira ngo uzoronke iki gitsibo c'ubugingo kitazoshira. Yesu akumpera umugisha. Turagushimiye Mwami Yesu kubw'uyu mwene data yantize ugutwi, n'umuhezagire umuzigamire muri iki kibazo ciwe arimwo, kugira ngo azoronke igitsibo c'ubugingo kitazoshira. Mu izina ryawe ryera Yesu Kristo ndabisavye, amen.